iri mu nkuru ziriko ziravugwa z'ubwubatsi buhambaye ku mugabane wa Afrika, ariko ikaba itaramenywa na benshi. Ku bamaze kuyimenya naho ikaba iryoheye amatwi. Ni ivuga ko muri Zanzibar hagomba hubakwe igorofa ndende cyane kuko azoba ari iya mbere muri Afrika yo munsi ya Sahara, aho izoba igeretse incuro 70. Ndabibutsa yuko ikiganiro ari bwigwa mutegurirwa na Becha Power, nayo je nkaba nditade Havyarimana. Hari kwigenekerezo rya 25 Myandagaro uyu mwaka, aho abategetsi bo muri Zanzibar bamenyesha yuko hagiye kubakwa inzu ikora kwijuru izotwara amafaranga angana n'imiliyaridi 300 z'amashiringi, akaba angana n'umuliyaridi 1.1 by'amadolari y'abanyamerika, aho ayo mafaranga arenga ibice 60% by'ayakoreshwa n'agace ka Tanzania yose ku mwaka. Iyo gorofa ikaba izokwitwa Zanzibar Domino. Bamenyesha amakuru barabajije umushikanganje w'ibikorwa vya leta kugira bumve impamvu bafashe ayo mahera angana uko bakayajana mu bwo bwubatsi. Mudrichi Ramada Solaga yabishuye avuga ko izo ari inguvu za leta zo kugira bakwege abanyamitahe baba abo mu ico gihugu canke abo hanze. None iyo gorofa izoba igizwe n'iki? Izokorerwamwo iki? Iyo gorofa izoba igizwe n'amahoteli yo kwinezereza, ibibuga byo gukiniramo golf, naho bazokorera ubugeni. Umufaransa nyene ishirahamwe ryatowe ngo rikore iyo gorofa ariwe Jean Paul Cassia yavuze ko atobura mu gikorwa nk'ico nk'umunyamutahe abona iyaja kandi akora ukuri. Iyo nzu niyo yahera kubaka izoca igira kabiri mu burebure ku mugabane wa Afrika, havuye iyo mu Misiri igeretse incuro 80 isanzwe izohera kubaka mu mwaka wa 2022. Mwomenya yuko igorofa yari isanzwe ari ndende ku mugabane wacu ari Leonardo iri i Johannesburg isanzwe igeretse incuro 55. Iyo gorofa yo muri Zanzibar rero ikaba izoba yubatse hagati mu izinga, aho hazoba hari ikivuko kidasanzwe. Ubusanzwe atwara societe yitwa Crown Land Management ariwe Emmanuel Uno yavuze ko iyo nzu azoba ari ikintu kigaragaza ishusho nziza ku gihugu ca Zanzibar, ngo izokwega ingenzi ngo kandi kizofasha cyane mu vy'ubudandaji. None kugira Zanzibar itere imbere gushika kuri urwo rwego, Zanzibar n'agace gake. Inyandiko za kera zerekana ko abantu ba mbere batanguye kuba muri Zanzibar mu myaka 3000 imbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Abo nabo bakaba bari abarovyi, aho ico gihe bari muco bita Royaume de Saba, ubwami bwa Saba. Kubera ko hari horoshe ku kintu cy'ubudandazwa, vyatumye kuva mu kinjana ca kabiri batangura kuhazana ibidandazwa bivuye mu bice vy'Abarabu n'ivy'Abahindi. Bavuga ururimi rumwe ndetse baca bahagirira n'imiryango. Bahacururiza ibidandazwa bivuye muri Afrika nk'abantu, inzahabu n'ibindi. Imico y'Icarabu yahashitse imbere yuko haza imico ya Islam. Niho hatanguye gukiragirira ururimi rw'Igiswahili. Mu kinjana ca 11 abanya Oman bari muri Zanzibar baragize ukutumvikana n'abashiranzi baho nyene, ariko ntivyababuzije kuguma biyongera mwako karere, aho baciye batangura kubaka amazu meza. Mu kinjana ca 13 byatumye hatangura kuza ibidandazwa byo kwiryohera. Mu kinjana ca 15 hatanguye urudandazwa n'Ubushinwa. Reka tubashimire kuba mwadukurikiranye. Ndizera neza yuko mwumvise ukuntu Afrika iriko iratera imbere mu vy'ubwubatsi, aho mwumvise igorofa igiye kubakwa muri Zanzibar. Ikiganiro nibwigwa mutegurirwa na Becha Power, mukagikurikirana iminsi yose ya gatandatu isaha 11 z'umuhingamo ku mbuga za Becha Power arizo Facebook, YouTube hamwe na Instagram. Ari intererano canke ikibazo mwobisiga muri commentaire kwizo mbuga nyene, nayo je naritade Havyarimana.